nukuvuga ntibyari byoroshe kubera ko abantu nyene baratwinuba ugasanga afite umuntu ashaka no kukwegera kandi vraiment yaba afise rezo kuko ibaza aho kuno kubwira ati condoléance wakakwandikira kubaza mbega wewe twaramukanije gute none nyene nda tutegezo nyene kuyitinya kuko ni ikintu nyene gihanze isi yose sitobwe twenyene afite ntiduhimbaza Imana kubera ko turyohewe gusa Imana tuhimbaza kubera ko nico twaremewe kuyihimbaza rero hari abantu benshi ashavuga ngo naje umukristo ibintu byombako kubera iki birashiga rero kubaho ari umuntu afisi ntashaka gushinga ni vyiza yuko ushobora gushinga intahe kugira na wa wundi ari muri cya kigeragezo wa wundi ari muri yangorane amenye yuko afite hari undi muntu yabiciyemo bisumba n'ivyo kuraca mu mugabo no munsi aryohewe no munsi ashobora gutwenga no munsi ashobora kuganira turabaramukije bariko barakurikirana Ikimamara TV mwese mumeze gute kuri micro muri kumwe na Mix kuri kamera ni Kendrick Mare ko twababwiye twatanguje ya programme nshasha imwe yo guhora dushikira umuntu umwe ashingira intahe abantu ababwira bimwe byamaye ko mu buzima urabise hari ibintu umuntu ashobora kuvuga bikaremesha bamwe canke bikaremesha abandi bivanye nuko ushobora kuba uri mu buzima ukabiyaza iri mu kiheba yindi gihe ukumva umenga abantu bagutaye iki ariko hakaba hari undi muntu ashobora kubwira ibintu bishobora kukubaka kurusha ibyo wewe urimo uno munsi rero twatewe iteka cyo kugendera umumama murabizi ko mu Burundi coronavirus maze gutera ku isi mu Burundi yarahageze bamwe baragwara barakira baraja mu confinement baravayo ariko coronavirus murabizi ko maze guhitana umuntu mu Burundi umufasha wiwe rero umukenyezi yasize niwe no munsi twagira amahirwe ko turi kumwe nawe dushaka abaganire byinshi kubijanye n'ubuzima bwiwe wumve uko ariho uko yabayeho kugeza no sana n'umwaka bakiriho kandi ameze neza mwese murabibona turakuramukije nanje ndabaramukije amakuru imisi ni meza kuba tabazi turi mu kiganiro intahe twifuje kumenya canke abandi abako baradukurikirana bamenye Gyslaine ninde ni muntu ki imbere yuko tuja muri byinshi bwa mbere na mbere nitwa Nijimbere Gyslaine ndumudamu fise abana babiri umuhungu n'umukobwa nkabasengera muri Holy Saint nkabandi n'umuririmbyi waho yego mu buzima bw'isi yose Gyslaine akora mu buzima bw'isi yose Gyslaine n'umucommerçante n'umudandaza icyatumye ari we uno musingira turi kumwe nuko ufise igishinga ntahe kinini kandi nibaza ko cyo remesha abantu benshi bamaze kuba mu bibazo bitandukanye rimwe bakihebura irindi ariko nibaza ko ushobora kubashingira intahe hari abandi bafise imitima imeze ukuntu bakarema cyangwa bakumva yuko ibyo bariko bishobora kuba byarabaye no ku bandi mugabo mu bundi buryo nshaka kumenya Gyslaine n'umuntu n'umupfakazi mu ijambo rimwe uzi kumbabarira urabizi kirundi niko nyine tukivuga yahora afise umugabo umwe akaba ari we bavuga mu Burundi yishwe na coronavirus dushaka udushire muri iyo si Gyslaine byamugendeye gute ariho gute yabayeho gute kugeza no sana umwanya dushaka twumve uko byatanguye naho bigeze Gyslaine bwa mbere na mbere nagize mariage muri 2015 le 14 février hari kuri Saint Valentin no kuvuga mushinga nawe wanje twambona buca Yves twarabanye tubana neza n'umushinga nawe mwiza cyane tuvyarana abana babiri umuhungu n'umukobwa rero yaragwaye indwi zibiri indwi imwe yagwaye ari muhira nyene bisanzwe hari mu kwa kane mugabo yatanguye kugwara mu kwa gatatu nko mu mpera nko malo 29 gutyo ya ubu nyene turi mu 2020 ya hama yitaba Imana kuri Pasika ari kuri Pasika mu kwa kane umunsi ari dimanche no kuvuga yaragwaye ndumwe ari muhira ari ibintu bisanzwe turaja kwa muganga baramupima baramukurikirana nyene abaganga gushika umunsi aho yitabiye Imana ari kuri kira no kuvuga ntibyari byoroshe kuko mwese murabizi ko ikiza corona nikiza cari kibangamiye isi yose ntabwo araharaha mu Burundi gusa rero kumva ko ari umuntu yahitanywe na corona hano mu Burundi no kuvuga ntibyari byoroshe kubera ko
abantu nyene baratwinuba baratwinuba ugasanga afite umuntu ashaka no kukwegera kandi vraiment yaba afise rezo kuko nta muntu umwe atatinye iyo ngwara rero twaraci nivyari vyoroshe nivyari vyoshe ko muri ico gihe nta namwe nashaka kugenda naguma muhira ni kuvuga haba ku kazi haba kuri eglise umva naguma ndi muhira nta hantu na hamwe nashobora kugenda haba guhera abana umukozi abo twabana mu nzu muri ico gihe nta muntu umwe ashobora kuva muhira twese twaguma turi muhira nyene yego abantu babonye babakira gute ni kuvuga muri ico gihe tukiri muri iyo minsi nyene y'ikigandaro nyene tukibura umva ntaho twatembera mugabo mu nyuma yaho nyene tumaze kuva mu kigandaro ni kuvuga abaganga baradukurikiranye 2 semaines basanga twebwe turakomeye tumeze neza batubwira ati rero mwebwe murashaka kuja mu buzima busanzwe bw'abandi bose ni kuvuga sivi warashaka guhura n'umuntu muzinanye neza akaguhunga inyuma abaganga baramaze kubarekura barabwiye kumwata akaguhunga bien akaguhunga gaca pembeni neza kandi uzi ko muzinanye ukavuga ati mane yacu ibi ni biki ndashaka kumva byagenze gute kugira mwongere kwisanga abagenzi barangiye kugaruka mutembera mugaruka abantu barabyibagiye ntabwo bari bakuzi byagenze gute ya misanzwe abarundi turi abantu ba mbere turakundana cyane kandi umurundi n'umuntu iyo yakosheje ararekoneza akabona yuko nyine aragakosa nyine arakantu nyine yihenze gatoya ni ukuvuga iminsi iheze si mikeya deje ubu w'imwa ziraheze ni ukuvuga hamaze guhera nk'amezi 2 abantu baragiye baratahura ubona yuko nyene twebwe c'est vrai nta corona turwaye bagenda baratwakira nyene baratuba hafi turasura nyene mu buzima busanzwe nyene nk'uko nyene usanze gana utwo turavugana yego ariko hari nk'abantu mwahora mubana hafi mwarabagenzi byashitse ugasanga ntibariko barabyakira canke abantu baravyibuka kubaza uko ukomeye canke bakaguhishuka nta bantu bona wakeka ko mwari nk'abagenzi basanga ntibakiza canke abo utakeka kubona barati ibyo bintu byarambaye ko cyane byarambaye ko no kuvuga ikintu nasabye Imana narafashe ndibuka umunsi ahari samedi twari twagize interview vendredi hari samedi numva umutima ndarusha ndavuga ati Imana ndagusavye wowe wenyene abari wewe ushoboza umutima wanje ushoboze kwakira ibi bintu kuko numva yuko birananiye wasanga nko inshuti mugenzi wa hafi ugasanga aje niwe wambera kwinuva sivi uribaza kuba ugandaye uri mu kiriyo ukaza umuntu akwandikira message akubaza ngo mbega twaramukanije gute ibaza aho kuno kubwira ati condoléance wakakwandikira kubaza mbega wewe twaramukanije gute aho ugasanga ni wa muntu no kwegerana ntiwigeze unamwegera mugabo ukora kurumva nyene aho wiyakira gute iyi message nk'iyumvise iyo message ndayibonye ico nakora namubwira ati uragenda wipimishe kubera ko urabizi ko corona ntabwo yandukira gusa mukura mu kanya n'umuyaga nimba twarahuye uragenda wipimishe nibaza ko abaganga aribo boguhinyisha ateje no guhinyisha kandi aho wari umaze kumenya neza yuko ukomeye je ndabizi neza ko nkomeye kuko numva bagumye badukurikirana twese n'abana baguma badukurikirana nabo twabana ico gihe mu rupangu n'abavyeyi banje kuko numva baratubaye nyene gose hafi bagumye badukurikirana twese twari dukomeye tumeze neza ko mwigize muje muri confinement oya c'est vrai havuga ibintu byinshi bitandukanye hari abantu benshi bari bazi yuko turi muri confinement badutwaye hari ivyigeze kuvuga yuko ndi mu bitaro ngwaye ndemvye mugabo urumva nyene je ndi muzima nyene nkomeye ndi muhira ntekanye byari bigoye kwakira nuko ubuzima burabubayemwo abantu barakwinuba imisi yahera y'indiragenda mugabo tubona Gyslaine mama mwiza ameze neza asa neza umunyamafaranga kwirije ubu Gyslaine abayeho gute abantu bamufata gute mu kibano ubuzima bwa Gyslaine ubunya bumeze gute ubu ubuzima bwa Gyslaine bumeze neza bwarasubiye kumera nkuko bwari busanzwe bumeze narasubiye novuga gute mu buzima busanzwe bw'abandi bose babayemwo nyene undi murundi wari we wese abayemwo nyene mu buzima busanzwe afise abagenzi nari yakiriye
ndumuririmbyi muri eglise imirimo narayibandanyije nkuko nayikora kuva avant rero umva nyine nase mu buzima busanzwe ariko kuvuga ko wasubiye mu buzima busanzwe no kuvuga ubunyura akora wowe kubwe wari yakiriye iyo uhuye n'abantu babandi bahora bakwinuba kubera ko ibyo babonye byagushikiye canke urumva ko ubuzima bwawe bwari bwarahindutse ubu bakwakira gute mu bikorwa byawe abantu nta bantu bagiye gukemanga ko ubu hava babanza hana metero kugira n'abandura corona canke hari ikindi kibazo canke wowe corona uyifata nk'iki kuyitinya bigera he okay ubu umva nyene abahura nyene bambona bakampunga n'ukuri ubu nyene namahoro menshi baranyegera tumeze neza corona nyene tutegezo nyene kuyitinya kwako ni ikintu nyene gihanze isi yose sitobwe twenyene ndumva nyene ndayifata nyene nk'ingwara mu zindi mugabo je ikintu nizera nyene nk'umukirisu nuko nayo nyene izohera parce que urabizi kuva kera ari ingwara zaza ziraza zigasara mugabo hakagira igihe zigahera nayo nyene izohera kandi vuba cane irahera vraiment utujambo twaraga abantu sicanga nitukihaba utujambo kiretse nimba tuvugiraho ntumva mugabo je baho ngeza n'ukuri nta tujambo numva kijya gihe warumva abantu bamirimira amarwayi corona si byiza kumwegera kumuba hafi urumva ko bagutinya no kuvuga ubunya warisanzuye n'abantu bose barabyakiriye ego ubu narisanzuye nta muntu numwe anyinuba uzi ko kare washaka kurengana ukazobona nk'umuntu pembeni aravuze ngo abonye wa mugore wa wundi bivuga ko umugabo yishwe na corona juste urenganya ukazobona umuntu aragutunza urutoki bye hari gihe abana bakora vugana hama wowe urenganya ugasanga tuvuge ari nka babiri ariko aramumwereka agacabaza uyuwe ukazona gutunza urutoki nguriya nguje nyene arenganye nyine kwibabaje ngabo ubu n'ukuri nta narimwe abantu baba bari mu ari gihe usanga umuntu ari mu bibazo ni kihe kintu umuntu yo kwigira ko kugira jewe ikintu cambere ngiye muri kote yo gusenga ikintu cambere umuntu ari mu bibazo ntazegereye afite ahanga amaso ku bantu cyangwa kibaza afise ahubwo azanga amaso ku Mana kubera ko Imana niyo yonyene ishobora kugukomeza kandi ikindi naco umuntu wari wese yomenya nta kigaragazo na kimwe Imana ishobora kuguda cyo kucihanganira no kuvuga ikigaragazo cyose kizogushikira uzumenye yuko ushoboye kucihanganira kuko Imana ibona ko udashobora kucihanganira ntico kubayeko ntishobora gushikira ubonye uri mu cyo kigaragazo ico ukora senga Imana ubaza ati Imana nkore gute Mana bigende gute umfate Imana bari yo ugira nyene umugenzi wawe ari ugira byose kuko ngo na Biblia avuga ko havumwe uwizeye umwana w'umuntu ntagire uzobwira n'umunsi numwe uhanga amaso umuntu kuko ni benshi wasanga umuntu avuga ati uyu kweri nabana wazobu wa mbere mu basanga ahubwo niwe rero abaye wa wundi agenda yagutaye kabisa ikindi naco nobwira abantu babaririmbyi nyene nka jewe afite ntiduhimbaza Imana kubera ko turyohewe gusa Imana tuyimbaza kubera ko nico twaremewe kuyihimbaza rero hari abantu benshi ashavuga ngo naje umukirisu ibintu vyombako kubera iki birashiga batabyumva kumva wewe washikiwe n'ikibazo nkakijya ari we uri kuri microphone imbere ya kamera uri kurabwira abantu hari abantu benshi usanga bafite ibishinga ntahe ikintu cyoremesha abandi bantu ariko akaba tukuba kwa kivuga uri muwe ishire mu kibanza ni gute ushobora kugira umutima rugabo nkuko nya kuburyo ushobora kuvuga ibintu nk'ibinya imbere y'abantu utegereza nyine ubwa mbere ubanza kwanza kwiyakira c'est vrai birafata igihe kuko nanje byaramfashe igihe vraiment mugabo ubanza kwanza ukiyakira umaze kwiyakira kwanza ukiyumvira ibihe waciyemwo hama wamara kubona bya bihe waciyemo ukabona warashoboye kubicamwe nyene ukabitsinda wariyakiriye hama ukabona kurusha kuremesha abandi kuko ari abantu benshi bari muri situation nk'iyo urimo hari bari muri musi yo waciyemo mugabo muri umwanya bayirimo abona umengo nibo bonyene abona umengo isi yose yamuhevye abona umengo isi yose yamuguye ko no rero kubaho ari umuntu afisi ntashaka gushinga ni vyiza yuko ushobora gushinga intahe kugira na wa wundi ari muri cya kigeragezo wa wundi ari muri yangora namenye yuko afite hari undi muntu yabiciyemo bisumba n'ibyo kuracamo mugabo no munsi aryohewe no munsi ashobora gutwenga no munsi ashobora kuganira iyindi ntaho taruzi rero kuko wewe afite
ntunzi kuva kera je Gyslaine abantu banzi baranzi je nari umuntu ntavuga ndatangaye ntavyo waruzi natekereje n'ubu ndatekereje mugabo ubu ndashobora kuvuga je nkikubona ubwa mbere siniyumvisha ko ari wewe twa turi kumwe nk'ukuri urabwira abandi bantu ibyakubaye ko canke ivyagushikiye kuko nakubona utekereje bizi bwa mbere twageze gukora ikiganiro tuvuye gusenga mu minsi yari habaye meilleur chrétien ariko burya sinari nzi neza ko kwanza navyo nari nzi nabuke ntabwo nzi ko ari wewe bijya byashikiye mu nyuma niho ikiganiro kimaze gutambuka gucako abantu bagiye barambira ati byo mu mama n'undi umumama n'umugore wundi hati banakorana n'umugore wandi nanje vuga ati ibintu imengano bikubaza nsanga nawe wari ugurutse uwo mutima wako kimwe gute nukuri nanje sinovuga ngo nije navyikore nukuri ni Imana yonyene en fait hamwe na Kristo dutuma bibo amen hamwe na Kristo dutuma biba nyene kubera ko nyene byose tubishobozwa nyene na Kristo ni waduha inkomezi nukuvuga Gyslaine yo mana yanje sinari nzi kuvuga sinari nzi gutwenga sinari nzi kandi urumva muri wewe uri nyene abantu kiretse nk'abantu nyene bandi ico gihe bamenyere no bakubwira neza jijo wari kandi vira muri jewe nta mutima mubi nari mfise mugabo sinari nzi gutera inkuru n'abandi bantu ubu rero sasa ndiko ndavyiga kandi uwo mama notanga kurabira nefsidis kuri buye kuri kurabyiga nukuvuga ngo nturabiheza nefsidis hashasigaye rimwe kwicumi kugira ngo niwabimenya izochikwira hama bon urakoze nibaza ko watubwiye byinshi kandi keshi turi kumwe hafi ndibaza ko n'ikindi twagusaba no mu nyuma kudukorera reka tugarukirize hano ariko nimba hari akajambo bobwira abantu mwabanye abakubaye hagufi n'abandi bose bifuza kugira ishobo kwigira ko bakashikiriza kugira ngo dushe dusozera kumbure hanyuma twongera kubona ko hari igikenewe canke hari ibyo bavuze bo cyafashije tuzobandanya akajambo kanyuma nagomba gushimira abantu bose bambaye hafi ndabakunda muri abantu banje ndabakunda uwa mbere ndashimira umurongozi w'ishengero nsengeramwo ari we Apotre Jean Paul Manirakiza yaranyeretse umutima w'ubuvyeyi yarambaye hafi uburyo nyene kabisa nyene tuvyumva nyene kabisa nk'umuvyeyi yaragiye muri hore yiwe kabisa nyene nk'umuvyeyi yaramba hafi cakabindi ndashimira abavyeyi banje barambaye hafi nabo nyene baraciye mu bihe bitoroshe nabo nyene kuko aho baba barabinuba ico kibazo canje undi muntu ushimira bivuye ku mutima ndashimira Bera numu dusengera hamwe n'umuririmbyi turirimbana muri Holy Sound Bera yarambaye hafi uburyo nanje bwaje ariko ndavyumvira nkumva birandenze nukuri ndamushimira gose umutima w'urukundo afise nimba hari n'abantu batuma je no munsi nshobora no kuvuga mvuga heri inkuru arimwo yaranyigishije icyayi cyo gukunda undi ho nari nzi yuko baje Yves nyene ariwe mugenzi wanje ariwe ntegereza gukunda abasigaye bose ufite nyene muri abantu nyene babanyagihugu nyene yego ngo Bera yaranyeretse ko umuntu vraiment urusha gukunda umuntu nk'umugenzi nyine ukamukunda ndashimira n'abandi bose rero bemera bazi ibiko biravugwa mugabo bakitanga bagashika muhiri wanje bakambwira ati turi kumwe nawe twabahiriza ziriya metero basaba mugabo bakaza nukuri ndabakunda aho bari bose ndabashimiye hari abantu nabo bumva ivyo ariko nabo bafite ibindi bibazo bitandukanye n'ibyo urimo akajambo ko kwaremesha nuko Imana irahari kandi Imana irakora nimba uri mu ngorane senga nta na kimwe uzobura usenga ukuvuga Imana dusenga ntigere dutererana nubwo abantu bose basha kukwigirwa inyuma ukumva ko uri wenyene sive ja muri chambre yawe hamagara Imana je narize kuganiriza Imana nk'umugenzi wanje ukayihamagara ukavuga ati Imana rero je n'igihe ncavuye nyene sive nkumva kume ngo iconyegereza Imana no ifata nyene nkayikwega mugabo nkaca ndayibwira rero muri ya faso nyene numva yuko ndushe nkabwira ati Imana ko
kweri mana urabona ibi afite nkeganiriza n'umugenzi wanje nkayibwira byose gusenga simpaka nyene urinde nka bino bavuga ngo kwanza kuvuga mu ndimi ubwira iki ari abantu benshi baca baza ko kugera ko gusenga no niko gusenga ego no gusenga mukoresha no gusenga ukabwira imana ibintu bikubabaje canke bikunezereje ukayisenga nyene ukayibwira ukayiganiriza muri kumwe gutyo nkaho mengo ukuganiriza nkuko tuko turaganira rero icyo nababwira ni basenga imana kandi imana irumva umunsi n'isaha n'ivyagera izobishura reka tugushimire Gyslaine nanje ndabashimiye cyane